like ni nziza, j'aime canke like ni nziza, ariko siruta vyose ku mu content creator gushaka kuri content. Tukero twashumvikana abantu kenshi uzosanga ngo gukora like kuri content yanje, kora like. Ariko cyo mumenye cyo like ni nziza, vraiment ni nziza, ariko siruta vyose. Reka tugende bukebuke. Like ni umuntu aba yakunze content wa postinze, wa uploadinze kuri YouTube cyangwa kuri Facebook. Sivyo? Like ni umuntu aba yakunze akavuga ati kino kintu nagikunze. Commentaire ni umuntu yatanze iciyumviro, yatanze ivyiyumviro vyiwe, yishuye nk'ibibazo wabajije, yatanze iciyumviro bivanye n'ivyo wakoze. Sivyo? Ica gatatu ni partage, ariyo share. Share nayo ituma content yawe ishika ku bantu benshi. Sivyo? Rero mu majambo make, partage canke share niyo nziza kuruta byose. Sivyo? Kuko partage, iyo umuntu agufashije gukora partage, we yaravye aciye partage nko ku bantu 10. Muri abo 10 yahaye iyo link yawe, harabonetsemo nka 5 baza kuraba ya content yawe. Numva ko na ya like na commentaire ko bica biza. Mugiye umuntu alike akaca yigira, nta wundi muntu aza kugaruka kugira like kubera ko yabonye ko nakayagize like oya. Ntawuza kugira commentaire kubera ko nakayagize commentaire oya. Habo agize commentaire na like kubera ko hari umuntu yamuhaye link. Sivyo? So rero partage niyo nziza kurusha ibindi vyose. Ego commentaire irakenewe, like irakenewe, ariko partage ni nziza. So rero iyo ukora video, gerageza iyo ukora content, gerageza ukore content ituma abantu balikinga, ituma abantu bagira commentaire. Sivyo? Ya content ituma abantu bagira partage. Sivyo? Ukore content ukibonye, uvuga ati reka ndayipartage kugira n'undi muntu aze kuyibona, kuko ndumva iyi content imwe message nziza, ino content iraryoshe, ndumva ko ntorengana ntagize partage. So rero partage ni nziza kuruta ibindi byose. Ku mu content creator, gerageza usaba abagenzi bawe cyangwa abajya abantu bari bakumviriza, gerageza ubasaba ati vraiment wejeje kumviriza ino video, yumviriza uyiheze, hanyuma usigaho ka like n'aka commentaire, muguze kugerageza wibuke gukora partage mu magroupe, kuri stati WhatsApp, kuri Facebook, mu bagenzi bawe bahereze link kugira ngo ino content ishikire benshi bashoboka. Uko iyo ishitse kuri benshi uduza views, uduza commentaire, uduza na like. So rero partage niyo nziza kuruta byinshi. So rero nimba mu content yawe isangirwa canke ikorerwa ama partage, nta kibuza kwishobora gushika kure. So rero kora content ituma abantu, usaba abantu bakore partage. Trick nk'izi ntandi uzozikora atari kuri Naso Star TV. Icyo usabwa rero nuko ukora partage, commentaire kugira ngo ibintu nk'ibi uzokwame ubironka ku mwanya. Utibage na subscribe, nayo ni nziza kurusha byose. Merci beaucoup.